turaza gusoma mu gitabo c'amamuko Genèse chapitre 2 verset 15. Imana imaze gushira Adamu na Eva mu murima witwa Eden, kuvuga aho ibintu byose bimeze neza, yavuze iti uyu murima ni muwurime kandi muwuzigame. Uno munsi rero turarima gusa tukarima gusa, ugasanga turiko kubaka aho bitakenewe kubakwa, tutabanje kwiga neza ngo turayuko iyo nzu ndiko ndubaka izobana n'aho hantu. Hanyuma rero hamwe twokubahiriza ivy'Imana yaduhaye, mugano ko agira ati muhitemwo urupfu n'ubuzima, tukoresha ubwenge Imana yaduhaye turebe guhitamwo urupfu kandi tubona ubuzima. Amikino shira imbere nuko nkuko Son Excellence le Président de la République yama yaduhamagariye tugendere ku rukundo. Twese ngaha turi na arambabarira na Yezu uramuzi. Yezu atubwira ati nimukundane nkuko nanje nabakunze. Udakunze mugenzi wawe uzokunda Imana utabona gute? Ibishoboka. Duhere ngaho rero, hanyuma muce muza gusoma muri Injili ya Matayo kigabane c'indwi akoro ka 12. Ico wifuza ko abandi bakugirira kibagirire nawe. Nimba nifuza ko notera imbere, urya nomugirisha yo kubera iki? Reka dukore twese dushira ingufu hamwe, hama tugendere mu bumwe. Ico nico kizoranga yuko murabigishwa banje nimwakundana nkuko nanje nabakunze. Urwaruka rwacu abuzukuru bazogira bati muri 2040 2060 abavyeyi baturaze igihugu kimeze neza, itunga Imana yaduhaye. Murakoze.